Ima araza navuga hari umukuru yigeze kuvuga ngo arabangamiwe hari muri kahise. Hanyuma araza nari komiseri mukuru ajeje k'umugambwe urumva ujeje k'umugambwe ujejwe n'umutekano w'umugambwe umyabanga arambira yari umukuru arambira ngo mbega ngo mimi ngo kabisa ngo na matatizo. Ndongeye kubaramutsa no kubakaze banywanyi bacu mukurikira amakuru n'ibiganiro ducisha kuri nombonesha kure mukunda muri benshi Shiramatsiko TV naye n'umwanya wageze ko ari karagaruka ko cane irya nino nga mu gihugu c'u Burundi kuri rigenekerezo rya gatatu z'ukwezi kwa mbere umwaka wa 2026 kaze mu yageze ko nyine ariko aravugwa cane aho ibintu biteye ubwoba biriko biraba nga mu gihugu c'u Burundi. Hari umushikiranganji abangamiwe cane muri ano makuru turaza kubabwira kubijanye n'umushikiranganji ajejwe ikigega ca leta Arendikumana ukuri ubu ngubu abagira ngo basahure itunga ry'igihugu abiba leta harimwo n'abategetsi bakomeye cane bariko baragambanira uyu mushikiranganje Arendikumana. Turaza kubabwira ku bintu biteye ubwoba biriko birashikira uyu mushikiranganje aho bamwe n'abandi bariko baravuga yuko nga mu gihugu c'u Burundi ibintu vyayangaye. Muri ano makuru turaza kugaruka kuri byinshi biriko biragarukwa ko cane. Reveriyano Ndikuriyo ngo arashobora gusubirizwa mu kibanza cy'umunyamabanga mukuru w'umugambwe uri ku butegetsi, no kuvuga ikibanza nyine cy'umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD FDD. Muri ano makuru turaza kubabwira zuguru iri hagati ya President Evariste Ndayishimiye ndetse na Reveriyano Ndikuriyo kuri ubu ngubu ari umunyamabanga mukuru w'umugambwe uri ku butegetsi CNDD FDD. Ikoraniro kaminuza rigira ngo ribe muri uyu mwaka wa 2026. Ivyo vyose rero bikaba biriko biravugwa ko byinshi cane ngabo ku ruhande rwa President Evariste Ndayishimiye baba barateguye akantu. Reveriyano Ndikuriyo nawe nyine akaba ariko arategura amakarita yiwe kugira ngo arabe ingene ayakina. Muri ano makuru turaza kubabwira byinshi biriko biravugwa cane ico bikoze ntago byoroshe na gatoyi mu butegetsi bwa CNDD FDD. Ibi byose n'ibindi takubwiye umfunyapfunyo turagenda turabigaruka ko mu buryo bw'idonido bw'ano makuru. Nimba utarafyonda kuri sabone canke subscribe banzu fyonde ko kugira ngo uzurabana natwe makuru n'ibiganiro twama twatambukishije kuri nombonesha kure. Reka mu gutangure tubanze twumvirize Reveriyano Ndikuriyo kubijanye n'umushikiranganji Arendikumana kuri ubu ngubu ariko aratabaza ko umutekano wiwe ubangamiwe, ariko abategetsi bamwe na bamwe bakabifata minenegwe bivanye nuko ngo icyo kigega nyine ca leta ajejwe abo bategetsi aribo bashaka kukiba. Reka tubanze tumwumvirize. Vuga hari umukuru yigeze kuvuga ngo arabangamiwe hari muri kahise. Hanyuma araza nari komiseri mukuru ajeje k'umugambwe hazotabara Arendikumana. Reveriyano Ndikuriyo abaza ko uwo mushikiranganje akeneye gukingirwa n'abo mw'ijuru. Ubwa mbere umugambwe CNDD FDD wifatira mu gahanga umushikiranganje wabo wumvirije Ndikuriyo no munsi yo kwibaza ko atera utavuga rumwe na leta ya Ndayishimiye cane cane hageze ikibazo ca komi. Nta murundi n'umwe afise ikibazo c'umutekano. Mu kiganiro yatanze igenekerezo rya kabiri z'ukwezi kwa mbere umwaka wa 2026 umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD FDD yavuze ko atari bwigere yumva ko umushikiranganji ajejwe ikigega ca leta ariko aratera ubwoba kubera amabanga ajejwe. Yavuze ko adasoma imbuga ngurukanabumenyi ayo makuru acako. Inyishu itangaje cane yoba yaramenye gute ko vyaciye ku mbuga ngurukanabumenyi kandi atazisoma canke ngo azumvirize. Umushikiranganje Arendikumana yabivugiye mu nama nkenguzamateka aho CNDD FDD ifise intebe 100%. Umukuru w'inama nkenguzamateka Gervas Ndirakobuca yararemesheje umushikiranganje Arendikumana anamuragiza ibisabisho by'abarundi.
byagenze gute ngo ayo makuru ntashikire Reveriyani Ndikuriyo? Ndikuriyo yagiriye ko akoresha imvugo isa no gukokeza Alain Ndikumana. Nimba umushikiranganje afise abapolisi bacunga, yoba adafise umutekano, umurundi asanzwe wewe yoba amerewe gute? Uwo mushikiranganje ashaka inzego ziva mw'ijuru. Fomi si urwego rwa leta. Ku kibazo ca Fomi naho nyene Reveriyani Ndikuriyo ntavuga co kimwe na Alain Ndikumana. Ndikuriyo yavuze ko Fomi atariyo ibazwa ikena ry'ifumbire mu gihugu, yavuze ko ico kibazwa umushikiranganje abijejwe. Hano Reveriyani Ndikuriyo asa n'uwuvuga nka Fomi. Iryo shirahamwe ryagirije umushikiranganje Alain Ndikumana ko avuga ivyo atazi ko yoja kubaza ubushikiranganje bubijejwe. Ndikuriyo asa kandi n'uwerekana ko leta ya Ndayishimiye ariyo iri mw'ikosha kubona ibintu bitameze neza. Imvugo ya Reveriyani Ndikuriyo ntinyegeza ishavu afise ku kugene kino kibazo ca Fomi kiriko kiravugwa, uko vyavugwa ko arico gihangange kiri inyuma ya Fomi, bisa nuko yabigaragaje. Cabaye ikiganiro co kugwanira Fomi no kwiyamiriza ico cose cerekana amanyanga Fomi yoba irimwo. Alain Ndikumana agiye kuba uwande? Tero ku mushikiranganje Alain Ndikumana birakomeye rwose. Umugambwe uramukaravye inyuma y'agasuzuguro Fomi yaheruka kumwereka. Mu majambo Perezida Ndayishimiye yavuze muri iyi minsi ntaho yigeze yerekana ko ari kumwe n'umushikiranganje wiwe. Gushika ubu ivyo Alain Ndikumana yavuze mu nama nshingamateka na nkenguzamateka bifatwa ko ariho leta y'u Burundi ihagaze, mu gihe bitavugurujwe na leta. Ivyo Ndikuriyo yavuze bica bisa nko kugwanya leta ya Ndayishimiye bisanzwe, kandi bizi ko Reveriyani Ndikuriyo yashavujwe cane no kubona Ndayishimiye yashinze leta atana kimwe abajije umugambwe. Bishoboka ko ibi yabivuze ariko kwerekana ko atemera abo bashikiranganje ba Perezida Evariste Ndayishimiye. Perezida Ndayishimiye agiye kwifata gute kuri kino kibazo? Azokwifatanya na Ndikuriyo ace ahana umushikiranganje Alain Ndikumana, canke azerekana ko adakangwa na Ndikuriyo ace aja mu vyo kumusubiririza umugambwe? Hagati y'abo babiri azohitamwo nde? Ndikuriyo we yamaze kwerekana ko ataco atinya kugeza aho afata nabi umushikiranganje w'umukuru w'igihugu. Ndayishimiye nawe azobigenza gute? Tubihe umwanya. Reveriyani Ndikuriyo yamaze gutangaza ko ikoraniro kaminuza rya CNDD-FDD ritegekanijwe kuwa 25 z'ukwezi kwa mbere mwaka 2026, kandi ko rizoshiraho inzego nshasha z'umugambwe. Reveriyani Ndikuriyo yoba ariko arahigira iki? Agataho nta numwe yitwararitse umutekano w'umushikiranganje Alain Ndikumana. Gervas Ndirakobuca yamuragije ibisabisho. Ndikuriyo we yamubajije ko ashaka umutekano wabo mw'ijuru. Aho mw'ijuru ni hehe? Yoba agira amurungike hamwe yashize kaburimbo. Muribuka twarababwiye ibijanye n'inkuru ya Reveriyani Ndikuriyo na kaburimbo, aho nyine Ndikuriyo yari yahigiye kwica kaburimbo bikahera abikoze. Aho amakuru ariko aradushikira avuga yuko uyu mushikiranganje ageramiwe cane nk'uko bivugwa. Reveriyani Ndikuriyo arafise ishavu rikomeye cane y'ibiriko bishobora kumushikira muri uno mwaka. Amajambo Reveriyani Ndikuriyo yaraye akoresheje mu gukekeza umushikiranganje Alain Ndikumana, bigaragara ko ari ibintu byinshi cane vyinyegeje. Igihe yari muri sentare
tubibutse yuko General Bunyoni yabajijwe icamuteye aguhunga ku mukuru w'umutumba kandi yari afise abajejwe kumucungera umutekano, yishuye ko yibutse ingene General Adolphe Nshimirimana na General Atanaze Kararuza bagandaguwe kandi bafise ababacungera. Hano Ndikuriyo ariko aritwengera ngo ntiyumva ingene Alain Ndikumana yavuga ko umutekano wiwe ubangamiwe kandi afise abapolisi bamucunga ngo none akeneye abava mu ijuru. Yahereye gutwenga uwundi munyacubahiro vyashikiye uwo yari umuhuza w'abarundi Muhammad Rukara, nawe yatangaje ko abangamiwe muri 2013. Icyo gihe yavuze ngo bushikiranganji agapfa ntibaze bamuhambe hadakozwe ibipimo ku kimwishe, ibizwi nka autopsie nivyo abamucunga yari abafise ariko sibo bari gucunga uburozi yahabwa. Ndikuriyo yibagije ko mu mwaka uheze nawe nyine yahaswe kwicwa kandi afise abamucunga, yoba yamaze kwibagira urupfu rwa Perezida Nkurunziza ruvugwa ko vyinshi ugira n'abamucunze yarabuze. Nakamaramaza kubona umushikiranganje ajejwe ikigega ca leta amenyesha ko umutekano wiwe ubangamiwe n'abakeneye kwiba leta, hanyuma akishurwa inyishu zisa nkaho ari agahemu gakomeye cane. Ibiriko biraba ngaha mu gihugu c'u Burundi birateye ubwoba kandi birerekana ico ubutegetsi buriko muri kino gihe buvuze mu kwitwararika ibijanye n'ivy'igihugu. Biraboneka yuko Reveriyano Ndikuriyo ataja kure y'ibiriko biraba ngaha mu gihugu c'u Burundi. Perezida Evariste Ndayishimiye afise ishavu rikomeye cane. Reveriyano Ndikuriyo yahejeje kwipanga nk'uwashaka kuba yamusubirira. Ibintu birakomeye cane. Reveriyano Ndikuriyo yagiriza Perezida Evariste Ndayishimiye ko yashinze leta atabejije umugambwe CNDD FDD. Perezida Evariste Ndayishimiye nawe akagiriza Reveriyano Ndikuriyo ko ariko arigira nka Bunyoni kandi azi aho vyoba bimugeze. Ni ibintu bikomeye cane biri kuba muri CNDD FDD, co bikoze bamwe n'abandi nabo bavuga yuko ibintu bitoroshe bivanye n'ibiriko biragaragara, aho Perezida Evariste Ndayishimiye rimwe azavuga yuko agira ngo ahangane n'abashaka kwiba igihugu, ariko nanone Reveriyano Ndikuriyo nawe akavuga yuko abo bariko bararwana ngo n'abiba igihugu utocungirwa umutekano, aho yibaza nimba bacunga umutekano bova mu ijuru. Ni ikigaragaza yuko rero leta yibwa n'abayizi kandi yibwa n'ibihangange bikomeye cane kandi bikanakingira abashobora kwiba leta, aho muri kino gihe bigaragara yuko igihugu capfuye. Co bikoze ikoraniro kaminuza ryimirije no kuvuga ko ibintu bizabamwe ari ibintu bikomeye cane. Reveriyano Ndikuriyo yarejeje kwiteranya na Perezida Evariste Ndayishimiye. Birazwi yuko ashaka ikibanza c'umukuru w'igihugu no mu gihe amatora mu mwaka wa 2027 ataragera. Bamwe n'abandi babona yuko ibintu vyoba bigira ngo biyangare. Mu kandi turaza kubabwira n'ibindi vyinshi biriko biravugwa cane, ntimuze kuja kure. Bibe vyiza kuri mwese, nivyo ndabipfurije.